amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza kuri uyu munsi. Kandi ntangure nifuriza isabato nziza abayemera n'abatemera mwese, ariko kandi muri rusangi mugire weekend nziza cyane. Ni weekend novuga ya nyuma y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2026. Nishimiye rero kubana namwe muri kino kiganiro, ariko ntarababwira icyo tugiye kuganira ko reka mpikaze umutumire tugiye kubana muri kino kiganiro. Nawe si uwundi ni umusesanguzi mwenzangu. Mwenza, karibu cyane. Amahoro bose. Ego. Makuru y'imisi. Amakuru ni meza, turashimye Imana uko biba bimeze kose. Abantu bamaze iminsi bakurekrama, kandi ndashaka dusezeranire yuko guhera ubu ugomba kubana natwe nk'uko byari bisanzwe bimeze. Turacabirindiriye ibyo Imana ikora ntiharagera, ariko gusa turizera yuko mu minsi iri imbere. Ego. Okay, so ndashaka tuganire hamwe. Abantu bakomeje kuvuga cyane ku ifatwa rya Barafinda. Barafinda igihugu cy'u Rwanda cyamufata nk'umuntu w'umusazi. Mugabo twabonye umunsi igihugu cy'u Rwanda cyafunze umusazi. Duce turabira hamwe amajambo yake aravugwa cyane yuko Kigali ikomvomvotse, kirakomvomvotse Kigali. Aya majambo tuze kuyahoza bwana Musanguzi Mwenza muri kino kiganiro. Sinzi aho twohera Musanguzi Mwenza. Shika duhere ahavuga yuko Kigali tombe canke irakomvomvotse. Ego, twe nk'abahera aho nyene twifashishije ibiko bigenda bivugwa hirya no hino. Narija tubona yuko ibibazo biriko bigenda bimubanda umurengera wenyene ariko agenda byivugira. Pardon. Aragakora kari kamfasha mbabari. Mpore. Ego, no kuvuga wenyene ariko agenda byivugira urongoye Kigali, umukuru wa Kigali FPR abari mvuga cyane kuri hejuru n'umwumva. Ego. Uwo rero niwe ariko agenda yivugira amagambo agaragaza yuko yamaze kubatombe, yamaze kumubana amazi. Babandi yahora yibira abashira bavuze bati no ntwaye ibyo tuzanira ko ari byo wibye. Uno munsi nicyo gihe ngo tumenye yuko ibyo tuzanira ko ari byo wahora wiba. None mu by'ukuri wewe wabikura hehe? Ariko abivuga ibyo avuga bice biragaragara neza yuko yari gisuma. Rero bimaze kugaragara baciye bategura ari ingene gukora ku butegetsi, ariko bakamanza kumuhanura kuko yari umwana wabo. Rero amaze kuba ariko bamuhanura ntiyumve. Rero bahisemo kuvuga bati icyo gikurikira nuko uca tukikita, kuko wewe twaguhanuye ntukumvire, twakwereka ibyo ugomba kugira ko ntubigendereko, ugacomba ko wabaye igihangange ariko twagwiza igihangange. Igisigaye nuko duca tuvuga duti nuveho ashobore kuza bubaha, kuko no munsi hari icyo bita influence americaine niyo ihari. Iyo influence americaine yari imaze kuba ihari, hateza ko haba icyo bita submission. Donc si le type en question uwo muntu runaka atari sumi ya Amerika, menya yuko Amerika ikimwikiza ikamukuraho hakiri kare kugira ngo isigane abayoboke bayo. Sinzi ko katahurita ako kantu. Akantu gasubiremo neza. Reka ndagasoho kumvikana. No kuvuga uno munsi dufise influence americaine. Tumaze kwa dufise influence americaine, uno munsi ibihugu biriko bigerageza kuraba ingene byisumeka bica bugufi imbere ya Amerika. Rero uwo muntu atagomba guca bugufi imbere ya Amerika, uwo Amerika icimukura mu nzira kabisa. Bibana rero n'inguvu bufise, hari abo Amerika yubaha nabo itubaha. Hari abo bakangira nabo badakangira. Rero abantu rimwe na rimwe ntibafate yuko ibintu Amerika ivuga ko bibishyira mu ngiro. Babibaza ngo ni ibikino. Urabona ko na Museveni nawe nyene mbaye nk'uko gacishamwo baraye bamubwiye bati oya kurira kuri Amerika ntubyemererwa, n'umuhungu w'ibibaya bamubujije kuko ari hanya Twitter yagize cyaragifite. Abanyamerika birababaza bakavuga ati rero ko mwe mutanguye kwerekana ko murakomeye kandi bityo twabagize, reka namwe tuca tubakorerako. Rero nta wuzi ikigiye gutegurwa, ariko hanini hanini tugarutse kuri Kaga. Bigaragara neza yuko imisi y'ibiryo harigwa ku ntoke bivanye naho amafaranga ageze, kuko aramubwiye kuri abasirikare ba muri Kongo aranga
kora abasirikare ba muri Kongo aranje urazi ko navuze ko byabaye muri Uvira wabaye umutego utegwa ari nabyo mbere bahuye barafinda kuko ibintu yavuga yagaragaza neza yuko ndavuga azi neza abarundi abaribo kuko kandi agatego kabaye muri Uvira nta muntu umwe yakibaza yuko koshoye kuva muri burya buryo kuko katumye bashira hasi ubuhangange bw'u Rwanda kuko ntibabibona narakubwiye yuko hagiye haraba icyo bita ubuhinga bwo kumenya mbere y'igisirikare cyane cya Kongo kimeze gute bagaca baguma bagwana akagwana akerekana ingugu mugabo agaca basubira kuko bamenya yuko ari nariko barajya amafaranga ibi nari sigura bihagije nadurabyibuka yego ibi n'abadukikana barabizi cyane gose rero kujya kuntu bajya amafaranga abarundi baragenda bakabimenya ko bari amafaranga rero bikabirimo n'akandi gatego binabisiguye rero baragiye barashika ku ikindi ry'inuma aho bavuze ati aha rero niho tugarukira bari bazi yuko ibyo umukuru w'igihugu yavuze yuko bazoca muri Uvira nabo baca Kirundo bari bazi yuko bidashoboka iyo ni imvugo za politike zabaye ahubwo gutera Kigali byarabaye barateye muri Uvira ngo bahafashe abandi nabo babafashe Kigali buryo bwa diplomasi sinzi ibyo nabivuze ko yava bitahurika kuko hari ibintu byacu bigaragara narijya uko inkende yurira igiti ariko igaragaza ubwambure bwayo ni byiza ko tuza turabibabwira neza mu mazina kubera ko si bose batabara imvugo ziri prophetique mu badukurikirana kuko nk'umuntu kumva ngo hariya Uvira habaye agatego na bose bakurikirana amakuru ya geopolitique murantunga kandi si na bose basanzwe banadukurikirana hari nk'usanga ari bwa mbere akurikirana ikiganiro cyacu ahubwo ncinda n'abasaba ko bagira subscribe ku bantu bo bariho bagikurikirana ibiganiro byacu kugira ngo badukomeze kwironkera amakuru yacu umwanya kumenya uko tuyashizeho rero ni byiza ko turabibutsa ati Uvira habaye agategaka bari bazi ko bashitse Uvira duca bigenda uko none raba byagenze uko tuze turabifobora tunyarukije kuko umwanya hari gihe bikora turega muri Uvira ukuntu baribuka yuko abasirikare bundi bace babayo bari bazi ngo ntazigera babayo abantu benshi barababara ugana yaje ngaha nyene ndabwiranye ibyo no mutego kandi uteye ubwoba ngomwe ucuce twivuga yose ariko kuba bavuyeyo ni ibintu bidasanzwe n'umutego udasanzwe kandi ahubwo mwenze ukiri ngaho nare basiguriye neza uribuka ko twabiganira ko cyane turavuga tutari imitego twebwe tubona imbere y'igihe tutagomba kuza turabwira kuri media sivyo narababwiye ko kuva ko ingabo z'ubundi hajya ku butaka bwa Kongo ijya yari plan yateguwe kuva kera kugira ngo basobanure umuzo wa Gasita Olivier muri Uvira n'ikugwa rya Pacifique Masunzu hajya muri 33e region kuko ingabo z'undi ziva hajya Gasita nako ujya Masunzu akiri hajya Masunzu abakongomani bari kumubamba bavuga ngo niwe ahatanze aho ntibamenye ko ari agatego Federer bateguye kera ikindi nacyo yakoze nakunganiye muri kiganiro hari ukuntu cyagoma yerekana ko umenga niho bategeye umutego ati nibagira tuzogira ibi ariko arabakwega ujya mugabo ntiyoroshe bamwumviriza buhoro buhoro ibyo avuga nuko umenga ngo ni ibintu byoroshe ariko harimo ubundi bwenge bwinshi rwose kuko yereka aravuga ati nibaza muri Uvira natwe tuzoca duca Ikirundo yaragombye kubahamagara ahubwo bace baza bagiye nyota tereka tumupinge kumbe ariko abakwegera mu mutego we yitegeye kugira ngo abafate neza baca bagenda mu Kirundo bimba amahandake bashimo rutura ngo Federer bigomba yinjireyo yego ntibamenye ko Federer yaciye muri Kirundo mu mitwe yabo nuko biri agatego kari gakomeye gose natwe kuguma narazi ko twasohoka developa cyane kabisa igave kagira kuko hari n'akandi kakiriyo karacariyo ndakazi hari n'akandi kakiriyo cyari ngombwa ngo duce tuvuga ariko ni bandanye kandi bimeze neza hanyuma icyo novuga urabye n'ibyo barafinda yariko aravuga ahubwo gato turaje kuri barafinda mbabare gato byo ndiko mbabazwa n'ingene hari abarundi badahereza icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi
kubintu amaze gukora babisumbwa n'abanyamahanga. Urazi ko abanyamahanga benshi ubu bubaha son excellence Neva bafatiye ku byo amaze gukora. Ibi nabikoze mu kiganiro cyejo natanze akarorero. Urana nk'ubu ugiye hajya muri Kamanyora ukabaza bajya abanyamurenge Kagame yagiye atwaye nk'inyagano uti hagati yo tubaho ubuhungiro mu Burundi no mu Rwanda mwe mwohitamwo hehe? Bohitamwo mu Burundi. Ego kubera ko bene wabo bari mu Burundi babayeho neza nta kibazo bafise. Baramaze no kubona diplomasi za muzengene zipanze biri mu bundi turengeye butabimenyere mu karere. Kandi ikindi kintu naco no kubwira bashikira iki kuvuga ngo Kigali Sombe umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye kurongora Union Africaine. Ahubwo tuba turamukeza. Ego turamukeza hakiri kare. Hanyuma Kiongo nayo iri kigomba gusubiriza Louise Mushiki wabo kuri kijya kibanza yararimwo kuba secrétaire wa francophonie kw'isi. Kubera ntigeze akondana ibyo u Rwanda rwakoze muri Congo kandi aricyo gihugu kinini kiburi Igifaransa. Ni ukuvuga ibyo byose niko bigenda bigaragaza ingene wamwibutana avuga yuko inkende ko yuri igitari kigaragaza ubwambure bwa nagombye kuvuga yuko uko aguma yumva ko umenga yarakomeye, uko aguma yumva ko umenga ingabo zikomeye niko baguma bazita mu mutego, kuko kurwana si ngombwa ngo hakora amasasu gusa. Icyo twokwita strategie de guerre ni ukuvuga systeme bakoresha mu ntambara. Abarundi nayo dukojo nkoresha iyo mvugo dukojo dufite turindwa mubi kabisa bavuze ko turenze muri abakunzi b'umupira babana gukoresha penalty umuntu amugaca umutsinda igitsindo ati barabatake nini. Sinzi ucubitahura wowe cyane. Biratahuritse ibyo biratahutse kabisa. Rero no kuvuga uko ubona son excellence aguma duga ingadi aguma adangaha adangaha biri mu ntsinzi ya Congo. Icyo gituma byari yavuze yuko igihugu ca Congo canke ari ibihugu biri kuri uwo mutekano kubera abarundi. Ibyo rero nabyo agasesha n'ibintu bigaragara neza kandi anamuga ababyumva ni babandi bamufana, kuko kumufana kuba ufise ubundi bushobozi bwo gutahura. Ufise ubushobozi bwo gufana bisanzwe nta muntu upfa kubimenya, mugabo ufise ihishurirwa isenema ihagije urashobora kumva neza aho donc isiri kiragana muri kano karere. Rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe akarongoye kandi avuze nti niba twara Kongo ntibigeze bitahura kubera ko yagerageza kandi abafasha kuronka amahoro babuze mu myaka 30 yose. Rero no kuvuga rero Kigali cyombi koma tuhinjiremo neza abantu bahatahura nongenda byerekane bamaze kubona ko atayandi mahitamwo bafise nuko bemera yuko bakorana n'inyeshambo. Kandi naho byakabaye igihugu bitebe cemerewe gukorana n'inyeshambo. Icyo ni ikindi. Hama ikindi nacyo gikurikira nuko ukuntu yamaze kugira ubwoba gahindura n'abashoferi b'indege n'abandi gutyo batandukanye mu nzego za gisirikare ibintu biguma ashaguma ahindagura. Hama ikindi gikurikira nuko ukuntu hariho abari kogenda bafatwa bari kubashikiriza ukuri na cyane cyane mu bijyanye no gukunda Burundi. Tugarukere kuri barafinda. Kubera iki ibyo baravuga atakintu na kimwe cyavuye mu byose byasite kujyanye bivuga. Ni kubera ko ufite nk'umusazi ariko n'umuntu aciye ubwenge ati kuraba uko ibintu bihagaze. Rero iyo amaze kubyanariza akabibona yarabwiye abantu kuri barabyumva kandi barabimenya. Rero amaze kwigurira abantu benshi babonye bati uno muntu muri ya ntambara mediatike kubona yuko umuntu akaze kudukwita hasi. Urabona Kobya nta kintu nk'icyo na babandi bose bari bafatanye nawe bakiro nk'icyo bavuga. Rero batakiro nk'icyo bavuga tubona neza yuko ibiriko biragaragaza ugusubira hasi ko wundi ari yigize yuko akomeye. Uko niko kubatombe kuko abo banyagihugu basigaye bumviriza amakuru y'u Burundi.
ahubwo mbere noca mpamagara abagenzi bawe ko boza baravuga amakuru karaba hariya hakurya akayumvira mu Burundi akabaremesha ariko kandi yatangiye kubaremesha yuko intsinzi iri kiregera bari kubagira abohogwe bakugwe ko intwara gahotora bari nk'uko tubayita mu gihugu cyacu bishire cy'abavukiro yabo kabisa kugeza ngaho sinzi ko ari kibazo oya ibyo biratahuritse kabisa ikintu gusa abantu bagatahura neza kuba barafinda yarafashwe inyuma y'igihe kitari gito yariko arashikiriza amakuru abantu baba bamufata nk'umusazi kandi mu by'ukuri bamufata nk'umusazi kuko umuntu muzima kuvuga amajambo nk'ajya ari mu Rwanda urabona ko harimwo ukwiheba kurenze kandi ujya muhungu nawe yamufasha kugira ngo bijye bigano byo birengane nawe yaraciye ubwenge suko atagishigikira ibyo bya barafinda aricyo gituma akunda kumuha umwanya bigaragara nkaho umenga yaca amafaranga ariko amafaranga yaca ahubwo harimo ubundi bwenge nawe yagombye gusohora ibyo byumviro bya barafinda abantu babyumve nubwo bamenga ntagira bigaragara neza yuko n'agatego bari bateze nawe ahubwo bijya ndabishyira ku iperereza ry'Uburundi kuko nakubwiye iperereza ry'ubundi cyane bashobora kuba bari babikoze cyangwa ari bamukoresheje ntumbaze ariko mbere baciye ubwenge cyane mwenza dusa n'abegera ku musozi w'ikiganiro cyacu ejo mu Rwanda barafunze abagabo 4 bagirizwa ko bahora batwara ugwaruka muri Kongo muri M23 na Red Tabara abo bagabo n'abarundi mbere harimwo n'uwo bita G20 yarasanzwe arongoye ikambi y'impunzi y'Imahama leta y'u Rwanda amakuru dufise nako avaje avuga ko batangiye kubaka amapasiporo yabo hama mu nyuma yo kubaka amapasiporo baca barabata muri yompi ngo nuko ngo hariho ngo imiryango ngo yagiye kubitwarira yuko yabatwaye abana mu kirobere ibi bintu wowe bivuga kwiki ahubwo ni kugira ngo uwo biburiye ntabura uwo byankana na kantu bagomba gukoresha kugira ngo bobo bifuke kandi bwamaze guca ibyo rero kubera ariko bagomba kubikora suko amakungu atabibonye kuko yamuzagiriza kubatera none ni gute abo hoho kubera iki batasemeye bati twebwe ndigomba gukorana voilà kubera iki bamwe basemerera bavuga bati abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kongo barageraniwe tugiye kubatabara nuko abizi ahubwo mbere yuko bashobora kuba ari amakuru babakeka koko baba baratanze nubwo batariko barabitomora ngo babivuge bakabitanga kuri leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa ugasanga bayitanze muri Kongo bigatuma babikorera ko nabo bagafatwa aho hantu nyene niho nari nshatse kunzana aho hantu nari nshatse kunzana c'est vrai biravugwa ko hari amakuru boba baratanze aricyo cyatumye babafata kandi aba baravye nabi baraza kubatwara imuhazi hahandi Kagame yorora ingona babagabura ingona none koko aba bantu baba bazize ayo makuru batanze canke no kubikeka gusa nukuvuga barashobora kugira ayo makuru kubera ibiriko biragaragara ubu barafise ibimenyetso bifadika simusiga bigaragaza yuko agwapana na yitwa anacho gituma nakubwiye nti Kigali abaye Kombe ndani nazamire bivuga mu marenga bivanye n'ahantu unda guhagarara ariko bavyumva baraza kuvyumva abatavyumva baraca inbox bari basigurira nta kibazo sawa mwene wa ariko gusa cyo no kubwira menya yuko ayo makuru bamenye yuko ari bariko barayatanga ariko nabo bashobora kuba badafite ibimenyetso by'ingene bayatanga ariko bakabikeka kare bayatanga ariko kubafata babadivye barabiko atandi makuru yongera gutangwa ariko akirengagiza yuko ahubwo baje bari impande yiwe aribo bamaze kumutanga kugira ngo u Rwanda rutera imbere ntirusubire inyuma ntabi intambara mu Rwanda ariko agomba gutanga Kagame ubwiwe kugira ngo ibisigaye byose baca babyumvikana nk'uko Amerika icyayi basaba kubera ko basanze FDLR ikibazo ahubwo ikibazo ni FPR kabisa rero no kuvuga FPR iravaho hanyuma byose bizoba bihindutse babitangure gushasha kuko bitwavuga kivuga bihagije kabisa rero icyo womenya menya yuko
ibiriko bituma Kigali batombe biriko biva indani muri bo. No kugira yuko n'umugore wiwe hari amakuru bivugwa ko yo batanga. Kuko nawe nyene baramaze kurambirwa n'ibyo yakora. Ibyo rero no kuvuga biriko biragaragaza yuko igihe Babiloni yagumye yishira hejuru hageze igihe ishigwa hafi. Kuvuga sinzi ko kumvikanye. Kumvikanye. Wa wundi yavuze ati banse kugwanira intambara muri salo. Noneho birangira ko baragwanira mu cyumba. Intambara kuvuga hari umuntu avuze ngo twiganga ngo bigira hariya nyene. Ndabyibuka cyane. Ariko ubu menya yuko nabo nyene barageramiwe. Kandi hari ikindi kintu ngomba mvuge. Narigeze kubwira abantu nti abene igihugu b'u Burundi bateye imbere ariko igihugu ntikiratera imbere. Abene igihugu b'u Rwanda bateye imbere. Ngombe kuvuga iki? Igihugu cy'u Burundi abene igihugu nibo batunze. Ariko igihugu cy'u Rwanda nigo rutunze, igihugu nicyo gitunze kuri abene igihugu. Abene igihugu. Hari abantu bazi yuko ngo kujya abona Kigali yuko imihingo y'u Rwanda ihagaze neza oya agomba gufata u Rwanda nk'aho urya reference. Bakoze icyo bita kwigandaza kuvuga ngo rukana bumenyi ibinyamakuru kugira ngo bumve kari sawa ariko atari sawa. Ndani usanga ari ibintu by'ubwoba cyane. Rero byo kubwanjye no hano abantu bazagenda gahoro barabi bati mbega harateye imbere cyangwa harateye imbere kuko igihe Burundi buzogorora no kugira yuko nta n'imyaka 20 izofata. Kubera Burundi hatsinze igihugu bavuga ni kuvuga hagize igikorwa rimwe na rimwe kizogira ko ariko ibiriko birapangwa kuko hari n'ibyo biti mbona kazoza biriko biraza. Ejo hari amakuru yarenganye. Amakuru ashimishije cyane abanyororo bamwe bariko barekugwa mu Rwanda. Abanyororo mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi. Biriko biragaragaza yuko ubutungane buko bafata indi ntambwe kabisa. Igisata cy'ubutungane, igisata cy'ubutunzi. Ibyo bisata bibiri byo hagurukirwa mu mutekano urabona ko ari sawa nta kibazo. Ibindi bibiri bisigaye igisata cy'ubutungane nico ubutunzi ibyo nabyo nibyo bigomba kugira kongera kubandanya kuko urumva ko ari n'abashikiranganje ko bagenda bagaragaza yuko bakeneye iterambere muri ibyo bisata. Ibyo nabyo bice bigaragaza ko mu myaka iri imbere hari n'igenda 70 zitoshi tugasanga badugiye ko byo rero ntakurangiriye cyane cyane ntabarangiriye cyane no kwereka mu byo navuze Rwanda byose kwisanga gwasigaye inyuma bivanye nuko abanyarwanda bazomanza bongere bahunge kandi batazonka niyo bahungira bamwe mu bakoze amabi kuko Amerika iravuga ko bazociga imana byo ni kawaida imanza utungane ngomba gukora. Sinzi ko bitahurije uratahutse mwenze kandi agushimire. Ndagushimiye cyane ntibiba byose ariko gusa turabikora. Nizere ko vuba cyane tugiye gusubira kudatura ibiganiro kuri kwame. Reka ndabyizeye. Sawa reka ncengirwa ko nshimire n'abandi bari babaye natwe muri kino kiganiro kumbure Imana ni yadutiza amagara n'ubuzima turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma.